bakunze ibiganiro vingino bica kuri Indundi TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabaha ikaze bivanye naho muhirire muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko matozanya amakuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi bakinyi bakera bamwe twita legende n'abandi batandukanye uno munsi rero nkuko mubizi twamatwa bazaniye ikiganiro cy'inkino Indundi Sport ni ikiganiro twama dukunda kubashikiriza turi kumwe na mugenzo mwanje Arakaza Abdul Karim Arakaza reka ndakuramutse ndangwa nikaze ndakuramutse nawe ndamutsa n'abakunzi ba kuri Indundi TV nizere ko bameze neza ku ruhande rwanje n'impunda marembe nizere ko nawe umeze neza bosi je meze neza ndashimira Imana meze neza kabisa na kavubu nawe ni gute nanje n'impunda marembe kabisa meze neza turamutse rero abakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV muri rusange nuko rero bimeze uno munsi turaza kubaha amakuru inkuru tuza kubashikiriza ni inkuru zine inkuru ya mbere turaza kubashikiriza kuvyerekere ukino gw'inamba mu rugamba rw'abatarenze imyaka 23 ndetse na equipe yitwa The Kong Vietel haya muri Vietnam inkuru ya kabiri tuza kubashikiriza ni inkuru ya Muyenge Alexandre asanzwe arongoye ishirame ry'umupira w'amaguru mu Burundi aho yagize ico ashikiriza kuvyerekeye staff ya equipe nationale y'inamba mu rugamba inkuru ya gatatu turaza kubashikiriza abakinyi bagera kuri babiri abo nabo b'abarundi bamaze kubagurwa muri equipe ya Rayon Sport Tambwe Gloire Ngongo ndetse na Musore Prince bobo bamaze gutangura imimenyerezo hariya mu mugwi wa Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda kurundi ruhande inkuru ya nyuma ni inkuru ya Jido tayari abanosi babiri b'abarundi kazi baraye batahukanye imidari ibiri y'inzahabu byose rero turaza kubibashikiriza hano mu makuru yacu nkino Indundi Sport nuko bimeze rero tayari kabisa inkuru ya mbere Abdul Karim hari ku munsi wa kangahe hari ku munsi wa mbere equipe nationale y'u Burundi y'abatarenze imyaka 23 yari kwitana mu mitwe na The Kong Vietel equipe yahari muri Vietnam biza kurangira equipe nationale y'u Burundi sinzi bisindo bine vyose kubusa nibaza ko wari umunezero ku banyagisagara bose ku barundi muri rusange kuko yari incuro ya mbere ko ari ugukwangura ikibuga Stade Intwari nyuma yuko habonetse certificate ivuga ko ikibuga synthetique tapi synthetique ko imeze neza cyane umusezero w'ikizungu novuga umeze neza cyane uca wumva neza yuko iyi equipe urukino rwari rutegekanijwe kubera mu ntara ya Gitega ariko bivanye n'ingene iyo certificate yaje kubiboneka kwaje kubera kuri Stade Intwari ni kibuga Stade Intwari ubona ko cuguruwe igihe cy'isaha 5 ariko nubwo cuguruwe igihe cy'isaha 5 nuko hari abakunzi benshi b'umupira w'amaguru mu Burundi bataronsa aho bahunyura bivanye n'ingene hari ubwinshi bw'abantu benshi ikibuga cyari cyuzuye ku mpande zose ukaraba n'urukino rwari rubereye ijisho aho twabonye imikangara yacu ubona ko nayo ubona ko ifise kazoza keza na cyane cyane ko berekanye urugero rwiza umupira abana hana amapasi ameze neza cyane ndetse baboneraho no gutsinda ibitsindo bigera kuri bine byose ibitsindo byabonetse novuga mu gice cya mbere cy'urukino karakanyamuneza ku barundi bose muri rusangi kubona twari turonse ikibuga mu gihe abarundi hari yaheze hafi imyaka igera kuri 3 iki kibuga batagikinira je nari muri staff nari indi sinari muri public y'abantu public yari imeze gute hari abantu bariko bambwiye yuko ati abantu bari hanze ati bari benshi kurusha abantu bari binjiye ku kibuga na cyane cyane ahubwo novuga nti abari bajeje gutunganya ibi bikorwa novuga nabo gushimirwa kuko bavuze ko ikibuga cugururwa igihe cy'isaha 5 rero utashoboye kuza hakiri kare ntiyaronsa haja nivyo kuri stade inyuma y'ikibuga warabona abantu bari benshi cyane kandi urabona ko n'urukino ruheze benshi barifuza kuza kwinjira kugira baje kuraba ico kibuga kuko hariho benshi bari baje umutima uvuga ati tugeye kuraba urukino mugabo tuje kuraba stade ariko batashe batabonye batinjiye mu kibuga bivanye n'ingene baje bacerewe ku kibuga hanze y'ikibuga hajya kuri Stade Intwari abantu bari buzuye bari benshi mbere gusumba n'abari mu kibuga n'abari binjiye muri stade kuvyerekeye mu kibuga ni equipe nationale yataneze imyaka 23 yari imaze imisi iri makamba ariko ikora imimenyerezo zitandukanye nk'indwi n'imisi bari ko bakora imimenyerezo yo kwitegurira runo rukino babanje barakina na equipe ya Aigle Noir mu nyuma irabasinda mu nyuma baza gukina na equipe ya The Kong Vietel baraza kwisinda equipe nationale batarenze imyaka 23 wayibonye gute yo bifise kazoza na cyane n'abana bakiri batungira benshi barabibonye urugero rw'abana bacu nka ba Destemani iriho bameze neza cyane abitwa bayakuba bitwa Ndayikengurukiye Christophe ni bamwe mu basore ubona ko bagaragaje urukino rwiza muri rusangi uravye bande touche yonyene yari bande touche ubona kwitanga ikizere yari ifise abakinyi beza yari bande touche ubona ko
barabakinyi bameze neza ukaraba bari batanguye mu kibuga baratanga icizere ko mu gihe bogirirwa suivi bagakurikiranwa kenshi twama tubona mu guserukira gigwa impano nivyo turazifisa ariko ico tuza kubura ni suivi yaba bakinyi kuko bagenda barasanzara ntidusubira kuza turababona mu guserukira gihugu rero je ndavye aba bakinyi n'abakinyi batanga icizere ko bashobora kuzoza muri kazoza kuzoba mu guserukira gihugu wabakuze na cyane cyane kubona ko bakiri bato rero icyo mbona koko mu gihe bogirirwa suivi ndabona ko ari kazoza abakinyi bagiye baragushimisha muri rugero kwino n'abakinyi abahe muri rusangi nka bose uravye Desemane iriho nivyo yaramaze imisi tutariko turamubona urugero rw'inyuma yo kuva muri Rukinzo akaja muri Maroc urabona neze ko Desemane iriho hari akantu kumbure yaje kuba yongereza twarabonye witwa Yakubu w'Imana umukinyi mu mwaka weze yari muri equipe ya Vitaro warabonye urugero rwiwe hagati mu kibuga ngira mwarabonye neza yuko aba ba Mosi Ndugumwe uravye abaje kuba basubirira abandi witwa Bukuru Keita mwarabonye ivyo yashoboye kuba ari karakina aba bakamana Karimu karaba ba Keve ico yitungiye nubwo yaje guhusha penalty ariko urabona ko yerekanye urugero rwiza muri rusange uravye irya selection yose muri rusange mu washoboye guparticipa kuja mu kibuga bose baragaragaje urugero rwiza nuko rero ni equipe nationale rero iheruka y'abatarenze imyaka 30 iheruka gukina na equipe ya The Kong Vietel aho ubona yuko iyi equipe nationale y'abatarenze imyaka 30 yagiye gusinda equipe rero ya The Kong Vietel ibisindo bine vyose kubusa ni n'urukino rwari rwatewe itekana n'umukuru w'igicacu cy'u Burundi harimo n'umushikiranganje wa mbere ndetse n'abandi bashikiranganje harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba ari n'umuyobozi w'icubahiro mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru president d'honneur FFB Reverend Kuriyo kuba bahishikiye bano bubahwa byari ibintu by'amateka adasanzwe byari ibintu biryoshe cyane byari ibintu biryoshe kuko bobo jewe naje ndabasangaho kandi umwanya jewe nashoboye kuba maraho namaze hafi nk'isaha yose ndi hajya sinigeze mbona bicara ndabivuga ati umunyakubahwa Reveriano Ndikuriyo ndetse n'uwitwa Alexandre Muyenge ntibigeze bicara baguma bahagaze baraba batembera nyene mu kibuga baramutsa abakunzi b'umuguserukira abakunzi b'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ukaraba nivyo nkuko bivuze hari abashikiranganje batgiye batandukanye usanzwe arongoye igisagara ca Bujumbura witwa Jimmy Hatungimana niho yari yibereye muri rusangi bari abantu benshi cyane Alexandre asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi tutibagiye ko na nyene icubahiro Ndayishimiye Evariste naho nyene yari yibereye umushikiranganje wa mbere Gervais abayeho umushikiranganje wa mbere Ndirako Buca Gervais abayeho niho yarari muri rusangi nta murundi wese abarundi bose muri rusangi niho bari bibereye abanyacubahiro bagiye batandukanye nuko rero reka tuve kuri iyo nkuru ya equipe nationale tarenze imyaka 30 yako kina na equipe ya The Kong Vietel tugende kuri Mwenge Alexandre rero mu nama ya bose yeruka kubera mu ntara ya Makamba yaragize ico ashikiriza kuvye ibinabiriya na cyane cyane ubona yuko yaragize ico ashikiriza kuvyerekeye equipe nationale n'ama mu rugamba aho yasavye ubushikiranganje gushira ingufu kugira staff dufise muri kino gihe equipe nationale ifise muri kino gihe ntibace mu myanya y'intoke iyi staff koko wewe yaragushimishije mu mwanya imaze iko irongora equipe nationale hari umugenzi wanje akunda kuvuga atakuzuye ntikamurikwa kandi nivyo abarundi baranabivuze akuzuye ntikamurikwa ibikorwa bariko barakora biragaragara no munsi nibaze yuko uravye staff technique dufise ni staff yagutse ico ni cyambere na mbere ukaraba umusaruro bafise su umusaruro mubi ukaraba ikindi ca kabiri mu vyo yagiye kubavuga arasaba ko boraba ingene boshigikira kugira iyi staff ntize kuduca mu myanya y'into uno munsi ni staff ubona ko ifise ihangiye ifise objectif yo gushikana equipe nationale muri kane ya 2027 hari bihugu byinshi byifuza abamenyereza byifuza staff zimeze nkuko zikora kinyamwuga ngira muri ko muravyumva no munsi mu mugwiserukira gihugu intamba mu rugamba uri umukinyi nta vy'ubupro nta vyo kuraba ngo we ngo je ngo maze imyaka myinshi ndigira ivyo nshatse ndacegwa mu myimenyerezo ndandika ivyo nshaka byose uno munsi ni staff ubona ko hari discipline mu mugwiserukira gihugu intamba mu rugamba rero birumvikana cyane usanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru arabona neza yuko mu gihe staff iri kirakora kinyamwuga hariyo byinshi gende gusaba hari ivyisaba mu gihe rero bataborohereje ushobora gusanga ikiye iduca mu myanya y'intoki na cyane cyane ko hari ibihugu byinshi byifuza abantu bakora kinyamwuga nkuko rero wumvise ivyo yashoboye kubashikiriza nivyo
mu Barundi abarundi ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi barabona neza yuko staff technique hari uno musi ikora kinyamwuga uno musi turiko turabona impano zigiye zitandukanye z'aba bination bivuze ko bari mu kivi bariko barakora urumva ko ivyo yagiye kubavuga kumbure ubushikiranganje no n'imico kama barabe bashigikire shiramo ry'umupira w'amaguru barabe babashigikire kuko nayo handi hoho hari ibihugu vyinshi bifuza abantu bakora kinyamwuga nuko rero n'umwenge Alexandre rero yagiyeze ico ashikiriza kuvyerekeye staff mu gusaba yuko mu gusaba ubushikiranganje gushiramo inguvu zidasanzwe kugira iyi staff ntibace mu myanya y'intoki eka yaranasavye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba ari n'umuyobozi w'icobahiro mu ishira y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB très honorable Revenue kuri yuko yogira icyakoze kugira iyi staff nyene ntibace mu myanya no na cyane ko ari umwe mu bagabo bagize icyo bavuze mu mupira w'amaguru mu Burundi ubu yararongoye ishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kandi ku ntwaro yiwe niho na equipe nationale intamba mu rugamba yashika muri CAN ukaraba nume mu bakoze ibishoboka byose ni stade burya ari uruhara runini nawe nyene yagiye ko bari karatereramwe mu bwiri stade igere ngaha ukaraba ikindi cya kabiri urabona ko ekipe nimba yarashitse muri kane nuko ari motivation yagiye aremerera abakinya akagenda arabemerera iki rero nibaza yuko nawe kumbure nawe nyene ubutumwa kumbure bumushikire cyane nawe nyene arabengene yoshigikira cyane iyi staff kugira ntiduce mu myanya y'intoke kuko numwe mu bagabo bari mu bintu by'umupira w'amaguru kandi banabikunda cyane rero nibaza yuko kwerekeza ubutumwa kuri uyu mugabo nuko afise icyavuze na cyane mu mupira w'amaguru nuko rero bimeze reka twivire ngaho tugende kuri Rayon Sport abakinyi babiri b'abarundi inyuma yo kugugwa no mu mugwa Rayon Sport ndiko ndavuga Tambwe Gloire Ngongo ndetse n'uwitwa Prince Michel Musore nabo nyene baraye batanguye imimenyerezo ku munsi wejo muri equipe ya Rayon Sport ariko kurundi ruhande jewe Prince Musore wewe ndabona yuko arashobora gukina neza hariya mu gihugu cy'u Rwanda yo nagerageza ariko Tambwe Ngongo kugenda muri equipe kuri pressure idasanzwe equipe ikomeye nka Rayon Sport nakazi gakomeye kuri Tambwe Gloire Ngongo kubwanje ndemeranya nawe cyane kuko Tambwe Gloire nivyo tumuzi muri equipe ya Musongati mwe mu bakinyi bafise impano mwe mu bakinyi beza kabisa mwe mu bakinyi tubona neza yuko ari umwe mu bakinyi beza kabisa kandi uravye nivyo yafashije Musongati ibintu bitari bike yarabafashije cyane ukaraba rero Tambwe Gloire aracari muto cyane ukaraba experience yiwe nivyo muri Primus League yarafise experience ariko ntabwo yari ihambaye kugenda rero gushikira muri equipe nka Rayon Sport equipe twama twumvisemwo ibi nabiriya muri equipe ya Rayon Sport equipe tumaze kuba tubona ni equipe ishobora kugura abakinyi bagera kuri 3 canke 4 bakina kuri post imwe rero uza gusanga n'abo bakinyi bari capable kuza kuronka umwanya wo gukina Tambwe Gloire je kubganje ndabona ko biragoye biramusaba ingufu nyinshi cyane zo gukora kugira ashobore kuza kuronka umwanya muri equipe ya Rayon Sport twarabonye mu mwaka uheze witwa Abdurrahman Papley avuye muri equipe ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko ni equipe ntabwo yari mu bibanza byiza cyane ariko urugero rwiwe twarabonye yuko rwari urugero rwiza ariko Papley ntitwamubonye ashobora kuronka umwanya muri equipe ya Rayon Sport kandi ukaraba rero muri equipe yararimo yararonka umwanya agatsinda ibitsindo mugabo genda urabe Papley uno munsi genda urabe poste asanzwe akinako uyu musore Tambwe Gloire Ngongo je kubganye ndabona biragoye biramusaba ingufu nyinshi zo gukora kugira azaronka umwanya ukwiye cyane kuri Prince Musore nawe uyuwe birashoboka kuko numwe mu banimero 3 uravye no muri equipe nationale yifashishwa ukaraba experience yo muri equipe nationale yumvikana arafite experience muri bitandukanye na Tambwe Gloire rero nibaza ko Tambwe Gloire ico yari gukora yari kuraba umugwi ashikiramwo usa n'ubayabaye kugira ronke novuga ka experience ki champion agiyemwo shasha kuko nta kuntu wova muri champion nawe atabukambwe warufisemwo burebure cyane hama gushikira muri equipe iza kugwanira ibikombe rero nibaza ko kuri Tambwe Gloire biramusaba ingufu zo gukora ariko uko biri kose tubifuriza amahirwe aba basore b'abarundi muri equipe ya Rayon Sport reka tubifurize kuroranirwa hariya mu mugwi wa Rayon Sport ndetse no kubikora neza bagume bamamaza igihugu cyacu cy'u Burundi reka twuve ngaho tugende kuri Jido ku munsi wejo abanozi babiri baheruka gutahukana imidari y'inzahabu muri Jido baheruka kugaruka mu Burundi
ni ikintu ciza cyane, ni ikintu ciza cyane kuko barazanye imidari ukaraba urukino rwa Jido ngaha muri Burundi ruratera intambwe cyane. Aho tubona abanonotsi baza bakazana imidari igiye itandukanye. Ukaraba nibyo nabigeme urabona ko yashimiye n'uwo yamutanguriye nawe yagiye aratwara ubushimwe bugiye butandukanye na cyane cyane muri Jido. Urabona ko muri Jido baragerageza kuduza ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kurabona ko bariko baritwara neza yaba bigeme yaba n'abahungu. Rero nibaza yuko kumbure ni ikintu ciza cyane kubona ko barazanye imidari, nubwo ubona ko batashoboye kugera kure cyane nkuko twama twifuza ko abarundi bashobora kugera kure cyane, ariko urabona ko urugero rwa Jido intambwe bariko baratera intambwe nziza cyane. Nuko rero bimeze kabisa. Ayo n'amakuru niyo makuru twari tubafitiye hano muri kino kiganiro cyacu ca Indundi Sport. Abdul Karim, reka mfata umwanya ndagushimire cyane gose. Ndagushimire cyane, shimira abakunzi badahengeshanya kwa makuru batwereka ko baba bari kumwe kuri YouTube ya Indundi TV, ariko dusaba n'abandi biyongere badufashe kugira share, amakomantere yo abakenewe cyane, sivyo twirirwa turababwira kugira turobandanye turonka inguvu zo kubandanya tubaronderera bishasha bica kuri Indundi TV. Nuko rero reka ndabashimire cyane gose. Nyuma kamera ndari kumwe na Vincent, twari kumwe na Vincent Nkuzimana. Nakindi rero no bifuriza atari kugira amagara meza ndetse n'umusi mwiza. Hasta la vista.